Bizindavyi Prosper, wewe nturi mu mugambwe Cndd-Fdd kandi ntiwigeze na umotera, ariko mwana wose n'inyigisho washaka zivuye hanze n'abanyamahanga canke abansi b'u Burundi barababwira vyinshi, ariko wewe n'abagenzi bawe imuyinga murafata ingingo yo kubona icera ko cera icirabura ko cirabura. Uremera urakorana n'urundi rwaruka rw'indi migambwe harimwo n'Imbonerakure z'uno mugambwe Cndd-Fdd. Twifuza rero muri kano kanya udushingira intahe, mbega wewe kuva utanguye gukorana n'Imbonerakure cyangwa ugakorana n'abandi mu yindi migambwe mukaja hamwe muri koperative, vyagenze gute? Mwarorohewe? Mbega uwundi ari mu wundi mugambwe ari ngaha atarashaka gukorana n'abandi, wo muhanura iki? Nakaye kamaro mwebwe mwakuye muri uko gukorana n'abandi muri koperative? Akanya nakawe. Barakoze mwarosha kuniza kano kanya. Imbonerakure nguvu, Imbonerakure nguvu. Murakoze cyane. Murakoze kuniza kano kanya nkuko mwatanguye mubivuga mu ntangamarara. Ndumusenere atarigira na rimwe yiyumvira kwinjira mu mugambwe Cndd-Fdd. Iyo nakuriye mu mugambwe PRP-FNL kuva mu buto bwanje, ariko uyu mwanya ndakenguruka kuba nshobora kuza nkicara hamwe namwe kandi tukayaga numva atabwoba mfise. Siko namye, siko narutse. Nsubiye magatoya nk'abantu barutse tukiri batoya mu makambi y'impunzi za Tanzania, abadede twabita abagigiza natwe bagitwa abafunere nkuko ntwana amazi. Mugabe Imana ishimwe, Imana ni ikintu gikomeye. Uyu mwanya ndumva ko ndyohewe kandi mpimbawe. Nduze ku ijambo nivyo imuyinga tufise koperative duhurikiyemo y'abanyamigambwe, yatanguye inyuma y'amatora ngira nko mu kwa 12 muri 2020. Twari tubanye tujyana nk'abantu bava mu Urwaruka rwa FNL za MSD. Hari ahantu hari Urwaruka rushiririye no gushirira gusumba n'Imbonerakure. Twumva ko kabisa dufise inguvu cyane, mugabo harageze igihe haraza amashira hamwe aratwigisha umubano mwiza. Tumaze igihe kirekire twiga ivy'umubano mwiza, vy'ukuri twaricaye hamwe dusanga ivyo dupfa ubusa kabisa. Ca turihangiro turavuga ati hariho ibintu dukwiye kwirengagiza imbere ko dushinga koperative. Nubakira ku mayange bimwe bimwe, twasanze ibidutandukanya vyose yaba ivyo migambwe ntibizigira biza bisumba igihugu cacu ari cyo Burundi. Ivyo tumaze kubiraba twaritahuye. Koma amashi n'ibintu vyiza cyane. Yego. Twaritahuye dusanga byo kuri twarapfuye ubusa. Nkuko mwagiye murabivuga, nyakwigendera sogokuru wacu Petero Nkurunziza, Imana mwakire mu bwami bwayo, niwe yakunda kuvuga ati ubutandukane bwanyu nizo nguvu zanyu. Natwe ko yaciye tuvyumva neza cyane, turavuga ati reka dufate umugambi wo gukora ibikorwa vyo duteza imbere. Ikindi naco twagiye ingorane tugira mu Urwaruka dufatiye ku vya politike. Akenshi je no kwemeza yuko muri Cndd-Fdd badakumira. Nihereye ko kuri jewe hari igihe rimwe na rimwe abantu bavuga ati Cndd-Fdd barakumira abantu, mugabo na twebwe turi muri iyo migambwe itari ku butegetsi
vy'ukuri natwe rimwe na rimwe turikumira kuko hari igihe usanga bavuze bati nk'akarorero ati nimuze muri koperative sangwe nakanka kujamo twe dushinga ino koperative hari abandi mu yindi migambwe bavuze bati umugwi harimo nimubona tabani sinza umuntu akamubwira ati none ko nakubwo tugenda tugasangira akatuzima muhiriwe tukarya tukanwa ubwiza ukuri ati je iyo koperative y'iwanyu sinzoza vyumvikana ko natwebwe rimwe na rimwe turikumira ata n'umuntu yadukumiriye gaja tuja gutera induru ngo umugambwe Cndd-Fdd waradukumiriye nahoshwe twarabonye kandi ko hagati yoco twarigishanije turahana inyigisho tugiwe imbere n'abari mu mugambo uri ku butegetsi batubwiye bati nta muntu n'umwe dukeneye gutakaza mwese turabakeneye igihugu kirabakeneye ati ico kumenya coco nuko haborana babiri hagatsinda umwe ivyo twaramaze kubitahura kandi vy'ukuri turavuga tuti nuwankura ukwavu aremera ko ruzi kwiruka ivyo ni ibintu biba biboneka mugihe iyo tugeze muri politiki munsi acavuga ati nje ndagusumvya inguvu mugabo agenda mu mutima nama akavuga ati burya nakarandusha inguvu kabisa uravye ibikorwa biba biriko birakogwa ivyo nibisanzwe rero nkuko bagiye murabivuga ibintu akenshi urasanga mu bikorwa rimwe na rimwe intambamyi ntizigera zibura je nka kera uyu munsi burya hano ndahungukiye ibintu bishasha je nahora nishamo yuko muri Cndd-Fdd atancabwenge zihari bone ko navyishiramwo bivanye na ideology y'umugambwe numva umengo ivyo ibintu ntibibaho mugako vejo nshitse hano n'uyu munsi nabwiye umufrode buhajya ati kabisa burya ahantu ndahigiye ibintu vyinshi ati kabisa n'ibintu bitangaje je mu buzima wanje ntari bigire nibaza ko bibaho ikindi kigira kabiri nkuko usanga abantu bagenda bakwiragiza ibihuha jebwa kera nyene nishiramo yuko ata mugumya banga yogira umutima mwiza niko yari mentality yiwanje mu mutwe navyiyumvamwo uko nyene kandi nkabikwemeza mugabo uyu mwanya ndavuga nti icera kirera icirabura ndaco kirirabura ubu ndashaka kuvuga nti naka nubwo ari umugumya banga arafise umutima mwiza nkavuga ati naka nubwo ari umusenere mu mugambwe wacu arafise umutima mubi icyo nkabishingira intahe mbere wanagomba ibi ndiko ndavugira ngaha tugitangura uyu mugwi iyi koperative muri 2020 narabizize no mu burongozi mu mugambwe barankuramwo bavuga ati ntibishoboka ati muyinga bagumya banga baragukunda bakuyaga neza ati ntibishoboka utari Imbonerakure ati dayiresha abandi muririrwana murasangira aragutiza n'imodoka iyo wagize urubanza canka ari umugenzi wawe wagize urubanza ugiye kumutirira imodoka aguma yayiguhaye ati ngo rukundo ni nyabaki ndabizira muganda yabwiye nti burya imigambwe ni ikintu kimwe mugabo ico dupfana n'umuntu canke ubucuti dufitaniye kikaba ikindi ati jewe uyu mwanya rero ndababwiza ukuri nko mu mugambwe CNL akenshi twaguma tunumengo n'umugambwe utwara niko wamengo niko mu mutwe niko twabibona nka kwa kundi usanga umuntu ashaka gutwara inda yo mu vyiyumviro agatwara imbanyi gutyo yarayisemo mu bwonko ati je ndafise imbanyi kandi atari ivyo akibaruka umuyaga koma amashi dukoma amashi nako twarabaye mu bihe twibaza ko umugambwe wacu ari utwara kandi udatwara tukishiramo ko umugambwe wacu watsinze kandi utatsinze burya rimwe na rimwe bo
buryo ukuri kuragoye kuvuga. Turashobora kuba ko turayagana bagenzi b'iwacu dusangije umugambwe muga tukavuga ati none vy'ukuri burya twaribwe canke ntitwibwe. Umwanya umwe tukavuga ati none sha kuriya mutumba burya wari ufise nta n'umumandatere wari uhafise na kampanye ntiwagezeyo nkaca nkundi babwira imuyinga ati mbe nk'icumba uca uvuga ko Cndd ifise amajwi angahe deja no kujayo ntibikunda harugaye hari bloke ukuntu wanashaka nta muntu yogenda ngo bamuhohotere mugabo wowe nyene kubera kagatima tare urumva y'uvyo kuri kutona jayo kandi je ndirirwayo nkagorobezayo je nkashabane birantangaza no kumugemurira turagemuriranira kanaco bintwaye kandi ntange mu ndamushira avuga ati sinoyitura ko uri umusenere kandi nawe nyene arazi ko ntahinduka nawe nyene ndazi ko atofa ahindutse iyo tuko turaganira tuganira nk'abantu tuvuga tuti twarabanye mu bihe dukubitana twarabanye mu bihe duhigana ko twogiriranira nabi ati mugabo burya ikintu nabonye gikomeye mu buzima ni ikintu bita igihe. Jewe wana n'umupira nambaye uyu mupira abantu benshi byarabatangaje basanze hariko logo irimwe amadarapo yose. Ubwa mbere ndawambaye naciye mu isoko numva umengo ndagize ikimwaro kubera hariko idarapo ry'inkona. Ati n'abantu baza kumbona bavuga ko ndi umusazi canke nibiki. Mugabo ofira mezira nabo namaze kumenyera burya nka kera je n'ahantu ba Cndd-Fdd batirame sinigera ndahaca carazira vraiment ndahabonye nariruka kuko nabona umengo bongira nabi. Mugabo gusa dushimira Imana ko tumaze gutahura ko iterambere nta numwe rikwiye gusiga inyuma. Twese rera turaba burya igihugu uyu munsi bariko baravuga igihugu nabi je nk'umuseneri ataramugumya abanga je birambabaza kabisa. Bijya ntavanga igihugu cy'u Burundi kunuku je birambabaza. Ku marezo sosiyo baravuga ndibuka Debere Kenze Imana yarabikoze ndapfungwa. Niko no bivuga kuko naragiye mu ikosorero nzira ivyo nakoze ndavuga nti ndi mu gashona bati je nzoshinga intahe kuko rye rimwe na rimwe abatuvde turanabarenganya bo nko mu mugambwe Cndd niko kwakunda gukubitwa cyane mugabo ndemeza ko hari abantu bikubita kuvyambaye ko nababwiza ukuri narapfunzwe kandi ivyabaye sinari umuntu wo kubaho nari umuntu wo kwicwa kabisa. Iyo nza gupfa abagenzi n'abavyeyi bavuga bati umugambwe Cndd-Fdd niwo waduhitaniye umwana cyane niwo waduhitaniye umugenzi. Umugabo ndemeza ko je ni jewe nipfunze n'inkoni nakubiswe nije natsikubise kandi kubera ukutamenya kandi no kudatahura igihugu carico. Cyo ndamaze gutahura igihugu carico nubwo numva ko ntuje muri Cndd-Fdd mugana avuga nti uwo mudukorabore tutitse imbere igihugu kuko nicatera imbere muri yambona kazoza bazovuga abarundi ntibazogenda bavuga ngo aba Cndd-Fdd bazovuga abarundi kandi rizoba ari iteka. Iyo bako bavuga ati mu Burundi hari ibintu bitagenda amabarabara ameze nabi kunuku je Prosper nubwo bandi muri Tanzania canke nubwo noja muri Etazini bavuga ati wa Murundi igihugu cyabo carayangaye. Tumukomera amashi menshi cyane. Mwumvise ingene ariko araduha adushingira intahe biraryoshe yagumye avuga umuntu yitwa Shabani nambare hano nahagoye kutumukomera amashi kuko n'umuntu w'akarorero kenshi yo bari hano yo afatiwe gatoye mu mwanya yagaruka tamuha amashi akwiriye. Prosper tubwireyo muri koperative naho ingene mukora ingene mugwiza umwimbu n'ingene muri ko muradufasha gushika muri yambona kazoza. Bo ukuntu dukorana muri koperative ni koperative twashinze novuga bigoranye
bivanye n'ivyiyumviro vy'abantu mbere ca tuyishira no muri zone yugaye ahantu bita Icumba niho twaciye tuja kwimba inyanja muga turavuga tuti none kugira twumve yuko twese tubirimwo tubigenze gute d'abord twaciye duvuga tuti komite ijeje gukurikirana ibikorwa abaserukira urwaruka canke imigambwe yose ntabanze bajemwo ca tuvuga ati Shabani turakwemera nk'umukuru ba president ca tuvuga ati abaporona ba vice president secrétaire turumusenere umunyabigega umuyipedezi gamibanga abahanuzi ca tugira abasawanya Frodebu aba FNL na Cndd cyo gihe yari irimwo mugabe maze kuvamwo ubu kwace tumeze uko ca tuvugana tuti umwose turabi vyashoboye Shabani nk'indongozi yacu aratuja imbere tukumvikana ati dukora ibi nibi akavuga ati aho mudashoboye kudodora ndahari ca turabwira umufrodebu mbere niwe yaciye aja muri page ariga bijyanye tukuntu bategura imigambi ubuno tubwira ati jangaho wandika imigambi katubwira umuporona ati nimufashanye je nk'umusenere twaramenyereye kugenda mengo turi bakanyeshamba tuzi kunyaruka nk'imbonerakure ati we nawe ico tugusavye kurikirana ibikorwa vyose haba saa 11 saa 12 usanga nacitse mu nyanja mbere ku buryo n'abantu bavuga ati aha tugo waramaze kuba imbonerakure nta bindi havuga ati wapi none umusenere ntakeneye gutera imbere ati twe muri make nuko dukarana yego murakoze cyane tubaha amashi muri bagene batunganya koperative yabo ni demokrasi iberengaho